mijyi yose iteye imbere wakirwa n'amazu meza maremare kandi akeye, imihanda myiza ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho muri iyo mijyi, sibyo? Uravuze ngo yego. Ibihugu byinshi byo muri Afurika biri mu nkundura ikomeye cyane nayo yo kujya mu cyerekezo cy'ibindi bihugu biteye imbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibindi bihugu nk'Ubushinwa byamaje kubaka imitirirwa miremire cyane mu isi. Kubaka imitirirwa miremire cyane mu isi cyangwa se kubaka imitirirwa miremire bivuze iki? Ni ukoresha umwanya muto ukawukoraho ibikorwa byinshi, ugasanga ahantu hatura nk'abantu batuye mu turere dutatu batuye mu nyubako imwe. Ibyo nibyo bita kubaka umuturirwa. Ibihugu byo muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba bimaze kubona neza cyane ko nabo bagomba kwimbika cyane cyane mu gushora imari mu kubaka imitirirwa bajya hejuru, apana gufata ikibanza kinini cyangwa se ahantu hagari ho gukorera, nyamara ugakora ibikorwa byakwiriye gukorerwa byibura mu byumba bibiri bigerekeranye gusa. Ibi rero ni ibihugu bizita smart cities buildings, kubaka inyubako nziza kandi zigezweho kandi ndende. Igihugu cy'u Burundi nacyo nticyasigaye inyuma, kiri mu cyerekezo cyo kubaka imiturirwa. Gusa ni kimwe mu bihugu bikiri inyuma cyane cyane mu kubaka imiturirwa miremire, nubwo ngo bafite umugambi ukomeye cyane. Amakampani 6 yarangije gusinyana n'igihugu cy'u Burundi kubaka imiturirwa miremire, urayazi nayakubwira. Hanyuma kandi nanone ndaza kukubwira icyerekezo Burundi bwihaye, aho bagomba kuzubaka imiturirwa miremire igezweho cyane, na cyane cyane ko bari ahantu heza hakubaka iyo miturirwa. Ku kiyaga cya Tanganyika, hoteli 8 zigomba kubakwa. Ni hoteli zaba zifite ubushobozi buhambaye bwo kwirinda umuyaga ndetse n'imyuzure. Zizubakwa mu buryo butangaje. Imiturirwa miremire Bujumbura ndetse na Gitega, Kayanza na Musongati. Ahantu imbere cyane agomba kuzashyirwa iyi miturirwa. Inzira y'indarayi cyangwa se gare ya moshe n'inzira y'ingenzi cyane zakoreshwa cyane cyane mu kunguruza abantu n'ibintu byabo mu karere mu buryo bumwe buhambaye. Uburundi rwishyiraho imbaraga. Yego, ntiwakubaka imijyi, ntiwakubaka izi nyubako utateganya uburyo abantu bazajya bazigeraho. Niyo mpamvu inzira zo kunyuzamo abantu cyangwa se inzira za transport nabwo wari bumwe mu buryo bw'ingenzi bwo gutekereza. Ubundi umaze iminsi ukora amavugurura mu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu cyangwa se kwiyunguruza muri iki gihugu indani. Harimo uburyo 6 bugezweho bazanye kandi bagiye gutangira gukoresha. Urebye uburyo Uburundi bukoramo ibintu byabo, bamwe babona ko bigenda gakeya, abandi akavuga yuko nyine bigomba kugenda gake, ko ni igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, si igihugu gikize kigomba kugenda ku muvuduko udasanzwe, ahubwo ni ukubaka itafari ku rindi. Ni gute? Ndabikubwira. Si ibyo gusa tuyagarukaho, usibye uburyo bushya bwashyizweho cyangwa se ubwo buryo bushya bwazanywe. Hari inzu ya mbere yubatswe mu gihugu cy'u Burundi, inzu ndende yarangije gutahwa na Evariste Ndayishimiye. Ni inzu bise Toha Hotel. Inzu ndende ya mbere yubatswe kuri ubu ngubu, akaba ari inzu izajya yakira abantu, abashyitsi, inama, ndetse yewe wavuga ko ari imwe muri hoteli nziza cyane mu karere, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Hoteli yatashywe na nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ku giti cye. Abashinwa, Abanyaturuki, abo mu burasirazuba bwo hagati, ibihugu bitatu barangije kubona ko igihugu cy'u Burundi ari cyo gushingamo cyangwa se gushoramo umutahe. Bari muri gahunda yo gukorana na Evariste Ndayishimiye kuba nabo bazana kampani zabo zo kubaka mu gihugu cy'u Burundi. Ngibi ngibi ni imwe mu zabona ko ari ingenzi cyane. Ariko abanyarwanda bacu umugani ngo yikize baraza. Kuki baje ari uko Evariste Ndayishimiye na leta yamaze kuvumbura ibirumbi by'amabuye y'agaciro menshi bakeneye. Reka ibyo tuze tubijyemo byose uko byakabaye biri kuvugwa kuri iyi nyubako yatashywe, ndetse n'umushinga Uburundi bufite wo kubaka izindi nyubako ndende kugeza ku rwego ngo abantu bazatangazwa n'Uburundi bwari bwo. Ngende umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze tujyane ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Kubaka inzu ndende mu gihugu cy'u Burundi ntabwo ari ibintu bavuga ngo byoroshye cyangwa se bitunguranye, ahubwo ni umushinga baganiriyeho by'igihe kirekire kugira ngo bazawuteze imbere kandi batume nabo bafata icyemezo cyo gukoresha umwanya muto bakakoraho ibikorwa byinshi. Ibihugu byinshi byo muri kano karere biri muri iyi nkubiri yo kubyaza umusaruro ubutaka buto bafite, maze bakawubyaza umusaruro binyuze mu kubaka inzu ndende zikorerwamo ibikorwa byinshi icyarimwe. U Rwanda, Uganda, Tanzania, Congo, iyi gahunda bayigeze kure. Ariko kandi nanone Uburundi nabwo buvuga ko butasigaye. Gusa ngo ari ibintu by'ingenzi cyane Uburundi bwabanje kwitaho kugira ngo bujye muri kino cyerekezo. Ubwa mbere ngo kwari kwizeza umutekano abarundi bose. Uhereye kuva Uburundi bwakikukira ntabwo bwigeze bugira amahoro n'umutekano ku buryo busesuye, ku buryo abagwizatunga ngo bakemera gushora umutahe wabo mu gihugu cy'u Burundi, kandi batekereza ko isaha ku isaha bashobora kuzahura n'ibigomba gusambura ibyo bubatse.
niyo mpamvu ngo Evariste Ndayishimiye kigera ku butegetsi ndetse na CNDD-FDD bakigera ku butegetsi icyo bashatse gukora cya mbere ni ukwizeza umutekano abarundi bose, kuvanaho ibicamwo abarundi bakungira hamwe bakunga ubumwe kugira ngo ibyo bashaka gukora byose babikore ariko mu mahoro. Kubw'ibyo biyemeje kubaka igisirikare gikomeye gifite ibikoresho bya gisirikare bigezweho. Ikindi kandi biyemeza kugirana amasezerano n'ibindi bihugu bishobora kubafasha kurangura cyangwa se bishobora kubafasha gucunga neza umutekano wabyo, harimo kubafasha kubona ibikoresho bya gisirikare, imyitozo ya gisirikare ndetse n'ubufatanye mu kurinda umutekano. Ibyo basa n'abishoje batangiye gahunda yo gushakisha aho bavana itunga ryabo, kubaka imiturirwa miremire ndetse n'ibikorwa remezo byinshi bitari iby'abene igihugu. CNDD-FDD ivuga yuko ibyo ngibyo badabikozwa, ni kimwe no kubaka inganda. Uretse gato uribuka Burundi butangira ku nama y'agaciro mu gihugu cyabo, ibyinshi mu bihugu byo muri Afurika mwite bitekereza kuri bagashaka wake bagomba kuza gushora imari maze ubundi bakakora amasezerano win-win cyangwa se 50% kuri bumwe, 50% cyangwa 70% bitewe n'uwashoye imari, bakazana ibikampani bya rutura birakora ahantu neza kandi vuba, bagacukura ibikorwa cyangwa se bagacukura mu y'agaciro ariko atarabene igihugu ariko yacukura bitewe n'amasezerano basinyanye. Ibyo Neva na leta ye barabyamaganye, bavuga yuko badashobora kwemera ko abanyamahanga baza kwacukura mu y'agaciro ngo baze babagenera cyangwa se ngo bagabane byako kanya. Bwa mbere abene igihugu badafite akazi batangiye gucukuza mu y'agaciro ibitiyo n'amapiki n'amasuka. Ndabizi neza urasetse na benshi barabasetse, ariko bitekerezeho neza. Iwawe mu rugo ubonye umuntu uza kugufasha imirimo akajya kugenera icyo yungutse mu bikorwa byawe cyangwa se mfite amasambu, akavuga ati nge nzajya nza mpinge, hanyuma nimara guhinga ninsarura nahinze ibirayi nkasarura imifuka 10 nge nguye imifuka 3 mu mirima yawe, ubizemeye? Undi akavuga ati oya, mfite abasore n'inkumi ngiye kubajyana mu mirima duhinge, iyo mifuka 10 twasaruraga ngewe imifuka 5 nyibahe bayigabane, indi 5 ijye mu bubiko. Waba ufite ubwenge ninde? Nuwashatse umuntu ufite imashini zo guhinga akaza gahinga akajya kugenera kuko ahinze gisirimu, cyangwa nuwahinze akoresheje amaboko y'abasore be maze akunguka nabo bakunguka. Uvuze uwa kabiri niko Ndayishimiye yabigenje, yavuze ati abasore n'inkumi mu gihugu cy'u Burundi nibaze bimba ubutare bakoresha amapiki, amasuka n'ibitiyo, maze dushore imari bunguke natwe twunguke, hanyuma kandi nk'igihugu tuzagure izo mashini zize zikore tuziguze mu byo twungutse. Igihugu cyo cyungutse 100% apana kugenerwa. None abashaka kuzaza ngo dukorane tujye tubaha amabwiriza bacukure baduhereze tubagenere apana kutugenera. Benshi mu bafite amafaranga yo mu bucukuzi bw'agaciro baramwisuzuguye ndetse avuga yuko ari kushaka kubagora, ariko we yavugaga ko ari ibyo by'ingenzi. N'umujyi mu gihugu cy'u Burundi abanyamahanga ngo bari bagabije amatongo muri kino gihugu cya Bujumbura, muri uyu mujyi wa Bujumbura n'indi mijyi itandukanye y'iki gihugu cy'u Burundi bashaka kuzayubakamo. Basohoye itangazo cyangwa se ibwiriza bivuga ko nta munyamahanga wemereye kugura itongo mu gihugu cy'u Burundi. So byibuka? Yego urabyibutse. Bavuze ko nta munyamahanga wemereye kugura itongo mu gihugu cy'u Burundi keretse Burundi bwari mugeneye bitewe n'ikintu runaka. Kubaka imitirwa mu gihugu cy'u Burundi itari y'abarundi 100% barabyanze. Bavuga yuko abarundi bagomba kwishakamo ubushobozi bakibakira imitirwa yabo bafite ubushobozi 100%. Ibaze kuza bakakubakira wenda nka hotel cyangwa se inzu ndende cyangwa se ndatuvuge nka gare, isoko n'ibindi byinshi muri rusange, ariko abanyamahanga bakafitemo imigabane irenze 50%. Nibyo biba bigaragara neza ariko bitakungura ku buryo bwuzuye, banakwihindutse bishobora no kurangira bataguhaye ibyo bagomba kukugenera. Yego ni wawe ariko uragenerwa. Niyo mpamvu ngo Ndayishimiye abonye ko bagomba kwiyubakira ubwabo bakishakamo ibyo bisubizo. Ngiye mpamvu ngo izo ni zimwe mu mpamvu zatumye mu gihugu cy'u Burundi bitinda ko haboneka inzu ndende cyane, kuko n'abanyamahanga bemere kuza gushoramo imari muri ubwo buryo ngo umutungo wabo uburi mu gihugu cy'abandi. Umutungo ugomba kuba mu gihugu cy'u Burundi ugomba kuba ngaruwa abarundi, abanyamahanga bakaza bakodesha apana kuzana ibikorwa remezo byabo ngo abarundi ari bo bakodesha nk'ubwo butaka ari ubwabo. Ibyo yarabyanze ngo nabyo bitinza cyane. Rero umushinga wo kubaka iyi miturirwa miremire ikunze kubakwa n'ibihugu biteye imbere cyane. Ikindi cyatindije ngo byari ngombwa kubanza bareba uburyo kwiyunguruza mu mujyi bizagenda. Wazanywe inzira y'indarayi ituruka muri Tanzania igomba kugera Kindu muri Republika ya Congo. Si ubwa mbere wakumva inzira y'indarayi, sibyo? Yego. Ariko iyi nzira y'indarayi cyangwa se gari ya moshi ntabwo ari umushinga w'u Burundi bwonyine.
n'umushinga uriho n'ibihugu zose. Turi kuvuga ku Burundi rero. Uburundi bwatangiye gutekereza uburyo bwo gufata udushami cyangwa se imihanda shami ya gari ya moshi iturutse kuri inzira y'indarayi ndende, aho kuva Musongati ari gutekerezwa kubaka umuhanda uzajya ukanyura ukagera Igitega, ariko akava no Gitega uzenguruka umujyi wa Gitega, buryo wajya uhuza abashoramari ba Gitega na Bujumbura. Agatekerezwa n'uburyo bafata uyu muhanda bakawugeza Kayanza ndetse no Burasirazuba bw'igihugu hafi y'umupaka wa Tanzania. Ibi nabyo ngo ni mu mishinga ikomeye cyane yo gutekerezaho yo gutuma ngo abene gihugu mu buryo bwo kwiyunguruza bitajya batwara iminota irenze 45 kujya ariho hose mu gihugu biboroheye cyane, bakoresha gari ya moshi zihuta kandi zitwara byinshi icyarimwe, uburyo abacuruzi abagwizatunga mu gihugu cy'u Burundi uburyo kugera muri iyo miji iteye imbere bizagera borohera bakajya kurangura cyangwa se gucuruzayo buryo bworoshye, igihugu cy'u Burundi kikaba kigendwa mu buryo bwihuse cyane. Ikindi ni uburyo bwa internet. Igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu byabonye internet y'ikiragano cya gatanu ariko bitinze. Yego ibihugu byinshi byo muri kano karere biri gukoresha internet y'ikiragano cya gatanu 5G. U Rwanda, Uganda, Congo, Kinshasa ndetse na Tanzania, Kenya zatangiye gukoresha iyi internet y'ikiragano cya gatanu 5G. Gusa Burundi bwo bwari bwaratinze deko na 4G mu gihugu cy'u Burundi itari yakageze hose mu minsi ishize. Gusa kuri ubu 4G mu Burundi bwimo gukora neza cyane 100%. 5G nayo rero yatangiye kujya mu gihugu cy'u Burundi, aho bagomba gutuma nyine uyu mujyi wa Bujumbura n'indi miji yose igira internet igezweho. Gusa ibyo ngibyo ubwabyo ngo byose bigomba gukorwa, ariko icyitwa umuyaga nkuba uhari mu buryo bwuzuye, ndavuga umuriro w'amashanyarazi. Burundi buri gushaka cyangwa se bwatangiye gahunda yo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu gihugu hose, by'umwihariko muri iyi miji, kugira ngo zaba inganda zaba indi bikorwa remezo byose bikeneye umuriro w'amashanyarazi bitazawubura kandi umuyaga nkuba utazongera gucibwamo. Nkuko amakuru abyemeza bivuga yuko igihugu cy'u Burundi cyo gifite imishinga migari yo kubonaho umuriro w'amashanyarazi, harimo n'umushinga wari bahuriyeho n'u Rwanda na Congo wa Rusizi ya gatatu, ariko amakuru akemeza ko aya matata ari hagati y'u Rwanda na Congo yatumye ibi bikorwa bigenda bigura intege. Burundi rero bwatangiye gushaka ikindi gisubizo bakorana n'Abarusiya. Abarusiya ngo bagomba kuzabakira reactor zitanga umuyaga nkuba uturuka kuri nuclear, uburyo ngo bazajya bakoresha umuyaga nkuba uturutse ku ngufu za nuclear. Ibi nabyo bikaba biri gutuma Burundi ngo buzatera imbere. Gusa rero muri umushinga wo kubaka inzu ndende ntabwo Burundi wavuga ngo ntabwo bwatangira. Iyi ni hotel yitwa Toha Hotel yubatswe mu gihugu cy'u Burundi, niyo nzu ndende wavuga ngo inshyashya yubatswe muri kino gihugu. Uyirebye koko ni inzu nziza kandi ibereye y'amabara y'umweru n'umukara, ibirahuri by'umukara ndetse n'amabara amarangi y'umweru. Ni inzu wavuga ngo yubatswe mu buryo bugezweho, ni hotel izajya yakira inama ikakira abashaka gucumbika muri kino gihugu. Yatashywe na Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi ku giti cye. Makuru atangazwa neza yuko iyi hotel yubatswe yitondewe cyane kandi kubakwa n'umwene gihugu mu buryo nk'ubwo ngubwo. Evariste Ndayishimiye mu ijambo yahavugiye yavuze ko iki cyari kigaragaza neza ko abagwizatunga b'igihugu cy'u Burundi batangiye kugira icyizere igihugu, bakumva bushoramwo agatubutse nk'aka ngaka atari igikorwa cy'ububwa ngo ahubwo ari igikorwa cy'ubugabo, ndetse no kumva neza ko igihugu cyabo bagifite icyizere yuko kiri no gukora ibikorwa byiza, kandi bumva ko umutekano ari wose ku buryo bemera gushoramwo amamiliyari angana gutya. Anagaruka ku itongo ry'igihugu avuga yuko kugira umuntu abone itongo bigomba kubiba bijyana n'uburyo yifuza gukora, aho leta ngo yemeje kugitanga amatongo, n'uvanga ibibanza byo kubakamo, kuzimbamo izi nyubako ndende ku bafite imari cyangwa se bafite umutahe bashaka gushora mu kubaka izi nyubako ndende. Buretse gato, uzi ubukode bw'inzu ku buryo buhenda. Bara inzu iri kuri metero 150, ni inzu nini cyane sibyo? Uyikatakasemo ibyumba bito bito yashobora kuguha byibura wenda amafaranga atari make ku kwezi, reka ne kuvuga umubare bitewe n'ahantu barizwa. Ariko bitekereze ko iyo yaba ari inzu yo hasi gusa, iyo miryango hasi yonyine. Ngabye bitekereze ko iyo miryango yose ifite indi miryango migenzi yayo inshuro 10 hejuru yayo. Itukubanya ni y'amafaranga. Yego igishoro kiba ari kinini kukuyubaka, ariko niyo yinjiza menshi kandi igakorerwamo byinshi, n'abashaka gukora akabona gukorera hagutse. Niyo mpamvu ibihugu bibona neza cyane ko imijyi ya kera wakita ngo flat city igomba kuvaho hakaza height cities, imijyi miremire. Gatwumva amagambo Evariste Ndayishimiye ataye inyubako ndende Towa Hotel i Bujumbura. Rero neza kadasanzwe kubona ibintu nk'ibi Abarundi bariko barerekana mu gihugu. Ntibisanzwe kuko
abarundi biratanguye biboneka ko nyene bariko barasoma igihugu cyabo. Nta muntu ashobora gufata amahera yiwe akayashira mu kintu nk'iki atabona ko igihugu ejo kiriho, atabona ko azoba hejo. Uyu n'akarorero atanze kuko abandi barose baca batahiriza, abandi barose bagatahiriza ngo baze bayasange kuko abazi ngo bazohungeje. Iyo rero abemeje yuko icicaro kiraha nyine aha ntiwacu. Ibi ndabivuga kubera jana jari umaze kumpanura ngo nta kuntu worondeye ngene ugura inzu ngo nk'iburaya muri Canada. Ndamuraba n'ubu sindahaga kumuraba. Aha ni jewe uriko urabwira, acambwira ngo oh no c'est jamais. Umuntu avuga gutya wumva nk'intara imwe yose nk'uwo avuga ngo no c'est jamais. Twese tuca twicara, nico gituma tugeze twubaka igihugu cyacu. Aha rero imbono kazoza y'u Burundi iyo turiko turaja ubu umuntu arashobora kubona ko bishoboka. Nico gituma mwene aka n'akanya ko kumukeza. Tuyitangura guhura nta kindi je nahumenyeye ku mavuka, menye ko iyi shanje ari gwiwe narumiwe abaza nkarimbiye no ku mavuka. Uyu aramaze kumenya icyo Imana yamuremye. Mbe mfise imyaka ingahe Kadetse? Numvise rimwe maze iminsi ndababwira vy'imyaka, numvise ko azoshika ku myaka 50 yiha azoshika ku myaka 50 ntarayishikana. Rero niko karorero. Mwumvise igihe yatanguye gukora ku myaka 17. Twavuze ko kuva udakoze kuva ku myaka 18 gushika ku 50 ntuzurondere, kuko ibyo urondeye nyuma y'imyaka 50 si uzobirya n'ivy'abana. Nico gituma ushitse ku myaka 50 uca usanga umeze nk'umuntu yicuza ko atakoze akiri muto. Ugamurumva ko nk'uyu ntazokwicuza, azavize ibyo yereka abana ati iherabi ivyamwa je ku myaka 50 ugeze gusoroma, je ndasoroma iri vyamwa. Afise ibyo yerekana, kandi akarorero niko gatuma baca mu kurikira. Niwe wa mbere yatanguye no kurondera ati mbe aya mavoka yacu burya yogugu. Uyu novuga yuko amaze gutahura icyo Imana yamuremeye. Harimwo ibintu vyinshi ngaho muri we. Yarashoye ngo amavoka ni ntahe ashingira ngo gushikaho kugira bereke yuko atabusuma amahera agaca muri banki nkuru y'igihugu, aho ayaboze yemeye kuyagarukana aragaruka kugira ngo babone ko atiyivye. Yagaruka mugabo yagaruka kubera iki? Abo bundi bari kubaza uti kubera iki? Anawe nyene ava mw'intabire nazirya mbuto ni imbuto. Mugabo hari ico arashatse kwerekana. Naragiye kuraba umurima wiwe, hariho abantu 3 ba mbere bafise amavoka menshi muri iki gihugu, kandi batanguye, nibo batanguye ari 3. Ndabahamagara ndabwira nti mwebwe ubu nyene nimwe mubaye abarideri, nimwe mubaye indongozi z'igiterwa c'amavoka. Rero genda mu gitunganye neza, ntagire uza arasimbuka ibundo kwiwe, muje hamwe. Babibonye niho bataye kubona ko bwa bundi harimo agafeza. Bose baca w'imisi yose hatereza kuba icihebe, uvuga ati jengera rero ikiko bishoboka. Iyi nzu ndamubajije ubu rero ndakeneye uwundi muntu aciye yubaka nk'iyindi ifise 25. Ati jewe nyine ntiyiri wariyumvira nk'uko umenya yayipanze, ati sinshaka uzontaka. Niyo ndigeza kuba mbere ntabwo urumva kukaba nkako. Oya, aca ariyemera kandi ugumirize hajyanye. Namubwiye iyi wagiye kuyubaka utabivuze neza. Hariho abantu birirwa baradusondeka ngo mpitongo ngo ngira nkora iki, ukarinda bakikora ukabura. Namubwiye nti
uzoga 25 ucumbwira turaguha itongo ry'igihugu igihugu cari guhitonga ubakamwo kandi mu gisagara kuko hari habirigo baraduhenda hariho amatongo ngaha akwiye guhindura isura y'igisagara erega inzu zubakwa n'abene gihugu si leta igenda kuvuga ngo ngira nubake inzu abene gihugu ico gituma ayo matongo ariko apfa ubusa tegerezwa kuyakamisha igerere umugambi wewe uce ubisa namusavye yuko yoca agira zibiri z'amahasa na salle de conférence internationale kandi yaravyemeye ahubwo yambwiye ngo muvuze nke ngo nshaka 30 nibwo 30 zibiri z'amahasa salle de conférence internationale niba biheza canke ariko ubu nyene candari kwereka ushaka rero azavuye bari haye Desire twihaye igihugu kuko ikisigwa wubatse hoteli ntibikirigwaho ukagenda uko kipa icyumba hazoba ari iwawe n'ubu nyene bashaka ubuhamagare n'umuryango wese hatari iwanyu hajya ntiyubatse iwe wubatse hoteli wubatse ibitaro wubatse ishure uba wubatse iterambere ry'igihugu wubatse ihinguriro uba wubatse iterambere ry'igihugu aha rero n'akarorero aduhaye akarorero kuko mu mbona kazoza tuvuga tuti tuzaba dufise ibisagara iboneka biteye imbere iyi nzu irabereye muri 2060 sivyo numva arahadomye atawundi arahashika hariho abandi bayanyegeza hajya mu mabanki yuzuye yo gusa bananiwe kuyakoresha kuko mu mutwe batagira imigambi amabanki nk'amamiliyaride burya yicaye abantu babitse kubera mu mutwe ntibagira imigambi ntibayiherekeza yakoresha zoyakoresha ajya bose bicaritse wewe uzingene bayakabisha rero umuntu ashobora kujana amahera muri banki kuko atagira umugambi mugo ufise umugambi agaca yikoreshereza wewe agaca yigira ahubwo ababanki ndabatera intege abantu bamuterereye ninde nande amabanki yakoze neza BGF BCB ntawundi nuko wanaume ni bimwe n'abandi ko ndababwiye amahera sayicaye amahera ni muyaha abantu yakoresha kandi ntibarinde kuruha baza kubarode uko nyene mwamuhaye ivyiyumvira mubwira muti wogira uko ukagira uko twitwo guhamahera byari umuntu twigeze kwicara mu banki turicarana ndamubwira ingorane mfise ko jewe ntabona ingene nzokubaka inzu ntavyo mbona turicarana sinigwe ndamuhisha ni Kalix mwere baki aranyereka aterega ntawubakiza afise amahera reka kwereka ingene ugira uzurafata duke nka découvert buke nimurabona nzira gasira yubatse imyaka 11 bantwenga bendi yaheze nta faranga ari kizize aba bagiye rero ni mwebwe mutekera umutwe umuntu kugira uko amahera turaguha gira uko aho rero nk'ubu ndabonye muratanguye kwerevuka ubu ngiranga abandi bacabibona bati PCB na PGF baraturiye natwe tugira kandi kandi iyi nabo ni bace bakora dutangure gukora amabanki mufise amahera y'abenegihugu abenegihugu nabo bafise imigambi bafata umugongo baduge kuko nk'ubu Desire bacagaruka gufata umugongo abandi baduge azoshikana imyaka 50 hariho uwagejeje mu 2040 ico tuba tuti twese twikangure kugira mu 2030 tuze tuwe dukwije Burundi igihugu cifashe no bicantebeje narindi ko nigisha abarimyi kugira ngo mu 2030 haje umuntu numwe azobaho adafise ku mupfuko umuriyoni atabone cyo gukoresha kuko byose azabiheje kandi birashoboka burya mugambi w'amavoka bonyene twasanze bishoboka ufise ibiti 10 by'amavoka 10 gusa hazotera mu 2030 ufise amahera umuriyoni atacu yakoza kuko ayandaguma yinjira ibyo uryo wifise wibereyeho mu nzu nziza gutyo niko tuduga igihugu gitezwe imbere na bene cyo nta winyuma zo aguteza imbere naho bizokura yone rero ahantu uvuga nti nakagohe adukubitiye twese
umuntu aravuka Imana aha muri mwese, aho murimo itunga ritagira uko ringana, aho usanga muri mwebwe hariho uwundi arimo irizo nk'iri ribiri aha muri wewe, ukayaharura ukayabura, kumbe urabifise ko Imana yakuremanye itunga. Ikintu gikomeye no kumenya uti mbega iri tunga Imana yandemanye norishira ahabona gute, kurisohora, kumenya icyo Imana yakuremanye. Nta muntu n'umwe Imana yaremye wazaba umukene, nta n'umwe, ntagire uzoba hera. Ubukene ni shetani ibuza, shetani gutesha umutwe ukaguma wimvira ibindi ukanebwa hanyuma ukaba umukene. Mugabo Imana umuntu wese yaremye kuko byose iby'iwawe yari yabishyize ngaha. Hariho abo mu gusenga bakunda kuvuga ngo tugendera mu byuma byakozwe n'abantu. Hari n'ikintu Imana yashyize ngaha ku isi tutarabona, ugavuga ngo niwe wagikoze. Imana yaragikoze ikishyira ahantu, ikishyira amakere premier, ikiguha ubwenge n'inkomezi ugaca ugikora, niko bimeze. None rero twese dukabure iyi mpano Imana yaduhaye, umwe wese kuyiwe undi kuyiwe, tuyishyire ngaha tuyikamishe. Uwo Imana yahaye iki akizane, uwahaye iki akizane, twese uko ntidufise impano imwe. Hari waca avuga ngo none ngo je ngo nk'ubu nanje ngo noca nubakarya hotel ngo niho bica bigenda neza. Oya, we hari igihe impano yawe ari amagara y'abantu, uzokubaka ibitaro vya mbere n'abindi bihugu bazoza kwifuza ngaha. Kumva hari nk'uca avuga ngo nanje nubaka hotel, hari igihe Imana we yakubwiye wewe kuzoja mu magara y'abantu. Uwundi Imana imubwira iti wewe uzogira impano y'iki, uwundi y'iki. Mugabo twese dushira hamwe, umwe wese rero nazure iyo mpano iri muri we ayishira habona, hanyuma twese dutere imbere. Amuvuga igihe namugenda arasanza inkwavu yari afise nawo muhumuri yari ntari kuzigu, acambwira ko cyose nkeneye inkwavu, ngo nkeneye amase, ngo nikeneye amase nta kindi yaya mavuka. Urumva n'ubwenge bwo bwose kumenya ikintu. Rero kuri uyu munsi ni umunsi w'akanyamuneza. Iyi ni ntaho dushingiye, jeco nokora no kubatera intege, hanyuma mumenye gushyira hamwe. Burya rego yabigize ari umuntu mugabo nitwaba dushaka gutera imbere tuje hamwe, nko nk'abantu nka 20 bakaja hamwe bati dukora ikintu. Mwari ko mvuga nti nkajya mwirohero muri quartier NSS twoza tubona abantu bubatse inzu zigeretse 33, ukabona nk'inzu 10 hajya tuhaca mu duca mu gisirimu kimeze neza. Nta kuguma hajya twari turi, kandi burya abantu bari bazi ko ari igisirimu cyane hajya. Nk'uyu acubaka aha, iki cyari igisirimu gikomeye. None nk'ubu haje imbere yiwe azatagura kwiraba, ati naje nambara ikositime bakaba. Inzu zimeze nk'ibiti, imiduzi bihinde cikurikira. N'uyu ndazi ahazoca avuga ati boka nanje ngire turehe n'uyu. Abonye ati mukama ntibinkwiriye, aca avuga ati aha ntawo nkuramwo nkajaho binkwiye. Akavuga ati jewe mbereye hajya hande sinkibereye aha, muga kiriya gihe yari nimero 1 waho batse mbona kandi bakera mu gisagara. Irohero de yubakwa si ya kera cyane, iriya ya mbere niyo ya kera cyane. Jende wa kera nkagiye bazoravuga ngo barandusha igisagara, sindi umumanuka kabisa. None ahantu maze imyaka iyo maze ku isi. Rero tuze turumva kuja hamwe no kumva ko dutegerezwa kwinvestisa iwacu, dushire umutima mu nda dukore nta kindi. None rero kuri uyu munsi cagukeje kandi tukwipfuriza kubandanya ugira imigisha uroranirwa iyo ibintu byawe ubigaburira abandi, kuko ngaho umufundi yararose, uwindi umusenyi yararose, umuhede masa yararose, n'uwatetse bajya abafundi baja kurya yararose. Iyo usigaranye amahera nayo abandi ntabuzubatse akatu kibati kubera
ntabuze wagize iki kubera nuvuga wasabikanirije abandi niho Imana rero iguhezagirira. Nicyo gituma natwe habene igihugu tuguhezagiye tukwifuriza imigisha. Muga rero ubu bakubizi nari baruzi kuzoyinjira ubwororuko hariho ubwororuko aha twaje kwirukana impinira. None rero nawe we kugira ngo wahoza kwikura kuya twagiye uratwibuka ariko tuba dutubiye. None rero abavukanyi twese tukugirira neza cyane abo turi kumwe. Imana ibahezagire mwese. Nta majambo menshi ngomba ashikirize ariko ndagomba mere nk'ushinga intahe gato ku rugendo rw'iwanje kuva mu bwana kugeza uyu munsi. Navukiye muri komine Nyabihanga. Si komine Nyabihanga ya kera ko n'ubu yagumye ari komine Nyabihanga iri mu ntara ya Gitega. Hanyuma narize amashure makenya muganga wo Muramba bari asinza kubabwira yo nagize. Natanguye urugendo bwo kudandaza nk'abandi bene gihugu. Sinavukiye mu muryango ukize, navukiye mu muryango usanzwe ufite amikoro make nk'abandi. Twarakoze ibikorwa bibayabaye turadandaza ibidandazwa biri hasi. Buke buke turaduga turatangura kuja mu gihugu c'Ubuganda. Natanguye kuja mu gihugu c'Ubuganda nibuka nafite imyaka 18 ngiye kurangura. Abo twajana bari abantu bakuze baza barancukutse ngombe uwo mayibobo w'Umuganda we bagiye. Turabandanya hanyuma ibyo mu Buganda mpava ndabivamo ku myaka 23. Shanja ntangura urugendo rwo kuja mu gihugu ca Dubai. Hamaje nubatse mfise imyaka 23. Nico gituma ngira mwabonye yuko mfise umuhungu dusa n'abangana. Benshi barimbira ati bamuvyaye ryari mugabo navyaye nkiri muto. Hanyuma urugendo rw'i Dubai rurabaho turakora ibikorwa bijanye n'ubudandaji. Tuzaguzana ibidandazwa mu gihugu c'i Dubai tuza ngaho tukagurisha twongera tugasubirayo. Hanyuma mu nyuma navuye niyumvira kurima ivyo budandaji bameze nk'ubarabijyanitse hafi barabishyize mu mbavu. Cama nakora ibikorwa bibayabaye nakorera ngaha. Nigira kwirimira igiterwa c'ivoka ari nako gazina n'icubera kunda kumpamagara ngo nitwa Mavoka. Nibaza ko kavuye muri ubwo burimyi bw'amavoka n'ubu nkibandanye. Igikorwa nishimiye. Hama twariyumviriye iyi nyubako navuze ngo mu hegitare 11 mugabo menyereye kuvuga amahegitare kubera mvuga mu mirima. Sama hegitare n'amahare ako ndagakosoye nagumye niyumvira ko ni mu mirima y'amavoka. Twiyumvira kubaka iyi nyubako. Icyumviro catanguye bagitanguye hari mu 2020. Twariyumvira ukuntu dushaka kugira inyubako ndende ishoboka. Muga twiyumvira ku nyubako yari kubigeretse nk'inshuro 6. Ndiyumvira umu engineer azoyiyubakira abitangura kuntera ikibazo. Twahora n'umu engineer yitwa Jean Claude turicara turayaga. Yambwiye nti jewe ndafise iciyumviro mugabo uburyo ntabwo mbona sirenga uko nzoza ndaronka nzoza ndashirako. Ati ducape rero inzu ishobora kuyikorera 15. Ndabwira niwe ndaguhamagarira inyigo 6 tukabikira 15. Numva ugomba kunta mu rudubi. Mu engineer atubwira ati rero reka ndakugirire iyi nzu usavye. Aca yibikira akabanga. Aca akora fondation y'izo nigo 15 nyine yambwiye.
mu kuduza ntigeze mbivyo tuko turaduza neze tugiye kugarukira muri gatandatu turaduza tugira buke buke aho bigiye kugorana tukikora ku mabanki baraduhaye impanuro yaco gituma mwabonye n'abarongozi bamwe amabanki bari ngaho baraduhaye impanuro mu byo kwitwara ku bijanye umure n'ideni umuntu yarose muri banki nuko nashobora kurira bitagoranye izo mpanuro turazikurikiza sinigeze ndabatera ikibazo n'abandi ntibigeze bangora hanyuma turayiduza tugeze kuri za nivo zitandatu badati nta kuntu twoshirako zibiri namwe dushireko zibiri kandi twakoze zitandatu ati wewe icubazwa n'ivy'amafaranga ubuhinga ni kwanje nambye ntigerageza ushireko turabe ashaka zibiri tuca kuri 8 turize kuri 8 ati warusha ndiko ndaruha ati duhumirize dushireko izindi zibiri nambye nti wa mugabo ugomba kunkwegera ibintu uriko uratondekiranye n'ivyagwa ku bantu je nawe tuza tujana mu gasho ati tekana ubuhinga ni kwanje turaduga aho tugeze muri nivo 8 yagoma mpenda buke buke tukakwisanga tugeze muri nivo 12 tumaze gushikana nivo 12 cyo turatangura finissage ariko ibikoresho bijanye na finissage twaza turagura buke buke tubika turatangura finissage turi kuri nivo 12 niho yabwira ibanga tumaze gushikana 12 ambye ati iyi nzu yawe naye hari kwikorera 15 ubu rero reka tugumizizi ubanze umariritse tuzave dukora ibintu bidahera ngo zizohave dusanga tubiteremuza tutamaririye igikorwa turatangura finissage turabandanye turakora hariho n'abadutwenga mw'inzu mwifise ngo ibikwa vy'ibiti uzava imara abantu nagomba ndababwire mwese yuko Imana yabanye natwe nta mukozi yakomerekeye ngaho nta n'uwahaguye twese twurutse amahoro hama tuko turatembera kenshi twakunda kujana mu gihugu c'Ubushinwa niyo mu engineer twakorana ngaho aravuga ati baravuze ko ata parking tugira nubwo dufise ikibanza gitoyi dushize n'imodokari nyinshi tuzoshiramwo hagati ya 6 na 10 kizoba giheze reka tugire ubuhinga bugezweho bwa parking iyo ijya parking mwabonye ishobora guparika imodokari 25 zija muri parking yonyene y'ubuhinga bugezweho butamenyerewe ngaha mu karere ko muri no muri Afrika ni hake yabatembera cyane twarayaza barambira ko n'ibihugu by'Iburaya bishobora kuba bisize parking bishobora kuba biharuka iki cyumviro rero nikituganisha kuri ambona kazotse igihugu cyashira imbere igihugu kiteye imbere mu 2060 sinza kuvuga igihugu cifashe rero n'intererano je natanze kumurengera maraza kundabira yuko ngeze muri 2040 canke 2050 canke noba nashitse muri 2060 ivyo rero sije kuvuga ko nageze mu 2060 ngoza kundabira mu mbwira uti uba washitse canke kwakwanya ongere nko gatonyo urasigaje nk'imyaka 2 canke amezi 2 kugira ushikeyo